Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka hanini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike ndetse n'agateka kazi na muntu, ariko kandi none tukaza kuyagaruka ko yose afise ahurira n'igisata c'ubutungane. Turaza kugaruka kubejeje gushikira bamwe mu banywanyi b'umugambwe SNL bivuga yuko bayoboka uruhande rwa Honorable Agathon Rwasa. Ni mugihe kandi abo bose barongoye umugambwe SNL mu ntara no mu makomine bivuga ko bakurikiye uyu bavuga ko yakuwe kuri ubu burongozi Honorable Agathon Rwasa, bamwe batanguye gusakwa mu ngo zabo abandi nabo barafatwa baja gupfungwa. Ibi byose bikaba biriko birakorwa n'igipolisi c'u Burundi, ariko kwitegeko bivuga yuko riba ryavuye hejuru mu ntwaro. Benshi bakavuga ko kandi iri tegeko ritangwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ni mugihe kandi bivuga yuko muri ubu bushikiranganje baba bafise amazina y'inyankamugayo zose zanse gukurikira Nestor Girukwi ishaka ubwo zigakurikira Honorable Agathon Rwasa. Aba bose bariko barahatwa ibibazo ndetse kandi bakaja gusakwa mu ngo zabo bari no kubazwa ati ese hagati ya Rwasa na Nestor ushigikiye nde? Undi nawe agatanga inyishu. Turaza ko bigaruka ko muri ano makuru bano bakaba bariko baraterwa ubwoba ku buryo budasanzwe. Reka tubitangure kundo aho indongo z'umugambwe SNL zishigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa zitorohewe muri ibi bihe. Bamwe bati ese ryoba ari terabwoba canke se n'ubundi bagiye kubagirira nabi nkuko bimenyerewe ubutegetsi bwama bubikora no mu myaka yagiye iratambuka. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 urongoye urwaruka rw'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu akaba yitwa Nkunzumwami Aimable, abapolisi bazindutse kumusaka mu rugo iwe. Hakaba hari isaha 10 z'ubuca imodoka pick-up yuzuye abapolisi yashitse ku rugo rwa Nkunzumwami ruri muri quartier Musama zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero ni abapolisi baciye batangura gusaka urugo rwiwe. Bajije gusaka ntaco bahatoye. Abapolisi baciye bamubaza bati hagati ya Rwasa na Nestor ushigikiye nde? Nkunzumwami nawe yabishuye ko atarota ahemuka. Yagize ati sindota mpemuka, nje nshigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa. Nibwo abapolisi baciye basubira baramubaza bati none inyuma yo guha Nestor Girukwi ishaka umugambwe SNL abashigikiye Rwasa muri ko murategura gukora iki? Aha rero bakaba ariko bumviriza niba ata kintu gikomeye cyane abo ku ruhande rw'umushinga amateka Agathon Rwasa bariko barapanga. Nawe mu kubasubiza mu rwenge rwinshi yagize ati tugiye gusenga Imana izoturenganura. Abapolisi bakaba baraciye bagenda. Nkunzumwami Aimable acaguma mu rugo iwe. Bamwe n'abandi babona ko iri ari terabwoba ryo ryarateguye kuri izo ndongo zishigikiye umushinga amateka Agathon Rwasa kugira ngo bahindukire baje ku ruhande rwa Nestor Girukwi ishaka. Ni mugihe kandi atari kuri uyu wenyine. Bujumbura muri komine Ntahangwa inyuma yo gusakwa ku rugo iwewe yaciye atwarwa gupfungwa. Uyu bamwita Ntibanyiha Jean Cleophas, uyu akaba arongoye umugambwe SNL muri komine Ntahangwa. Uyu nawe akaba ari ku ruhande rw'umushinga amateka Agathon Rwasa. Nawe ku munsi w'ejo kwigenekerezo ya mbere ndamukiza uyu mwaka wa 2024 mu masaha ya gatondo akaba ari hagati y'isaha imwe n'isaha 2 zo mu gatondo. Abapolisi benshi bazindukiye kumusaka ku rugo iwe ruri muri zone Kamenge quartier Gituro ibarabara rya kabiri. Bajije kumusaka ntaco batoye iwe, gusa baciye bagenda bamujanye gushika ubu akapfungiwe mu gasho ka zone Kamenge. Abiwe nabo ntibatahura ikimupfunze bagasaba ko yorekurwa nawe akisangira umuryango we kuko babona ko ivyo ariko arazira bishimikiye ku mvo za politike. Saba bonyine bariko baraterwa ubwoba kuko n'ubundi iri terabwoba ryo ryaratanguriye ku mushinga amateka Agathon Rwasa aho yari mu gihugu ca Senegal yaragiye kuba umuhagarikizi w'amatora muri ico gihugu. Akaba ari bwo yaciye aronka ubutumwa kuri WhatsApp buvuye ku mushikiranganje
w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martino Niteretse amubaza ivy'imodoka yiwe uko adaherutse kuyibona mu gihugu. Nako kandi hari impahazwa idasanzwe umwaka urenga Emilienne Sibomana amaze mu munyororo, bamwe benshi bakavuga ko ari akamaramaza ku gihugu. Uyu Emilienne Sibomana yari umunyamabanga wa Lycée Christ Roi ku Mushasha Igitega. Mu nama yakoreshejwe n'umushikiranganji François Havyarimana hakaba hari kugenekerezo ya 27/0 umwaka w'2023 Igitega. Emilienne Sibomana yari yamirije amabi akorerwa kuri Lycée Christ Roi. Emilienne yavuze ingene abanyeshuri b'abigeme biga kuri iryo shure bashurashuzwa n'umuyobozi w'ishure. Emilienne yavuga ko uyo muyobozi yari yarihaye ibara kugezaho ashira imatera mu biro vyiwe. Imatera yoba yarakorerwa ko ubwo bubisha. Umushikiranganji François Havyarimana nta na kimwe yakoze uyo munsi kijanye no gukingira abigeme biga kuri Lycée Christ Roi. Nta no kwiyumvira kuja kuraba ko vy'ukuri iyo matera iri mu biro vy'umuyobozi w'ishure. Ivyakurikiye kwabaye guhagarika Emilienne Sibomana ngo yambitse ibara umuyobozi. Nta cyakozwe kiboneka kijanye no gutohoza mu maguru masha ivyo Emilienne yashize ahabona. Ni mu gihe kandi amasendika y'abigisha nayo yasemereye cyane. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yarasemereye, leta iguma yica amatwi. Muri Ruheshi umwaka w'2023 Emilienne Sibomana yaciriwe na sentare nkuru ya Gitega gupfungwa imyaka 5 no gutanga indishi y'akababaro k'amafaranga miliyoni 5 ku muyobozi wa Lycée Christ Roi. Emilienne yarunguruje urubanza muri Kigarama umwaka uheze ko Dape ya Gitega yarashize mu mwiherero urubanza rwa Emilienne Sibomana kugeza ubu ararindiriye kizovamwo. Bamwe bati Burundi butwarwa na leta yiyise mvyeyi ariko igahonyora abavugira abarundi ku mabi ari mu gihugu. Leta ihonyora ikazi vy'umuvyeyi yatabariza abana nyaboneka ma ikingira abavugwa mu bubisha. Gupfunga Emilienne Sibomana aho gutohoza neza maze abana babigeme bagakingirwa na kamaramaza ku Burundi. Abaze Emilienne Sibomana batubwiye ko azwi kuva kera nk'umukenyezi w'intwari yanka akarenganyo n'amanyanga. Ubutungane bwikubita agashibura cyo kwama butamika ijambo n'abakomeye bahonyora inzira karengane nk'uko benshi mu baharanira agateka kazina muntu babivuga. Ikibazo cha Emilienne Sibomana ni kibazo cashitse kure gusa n'ubundi nta kigeze gikorwa kuri ivyo byose vyariko biravugwa. Nimwe kandi mu ntara ya Bubanza ari naho tugiye kwandaniza aya makuru. Imbonera kure yaciriwe gupfunga imyaka 10 yagirizwa gusambanya umwana akiri muto. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza yahanishije Bienveni irakoze igihano cyo gupfungwa imyaka 10 no gutanga indishyi y'akababaro y'imiliyoni 2 z'amarundi kuko yasambanije ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 12. Uwakoze ubwo busambanyi akaba ari umunywanyi w'umuhare w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. We yaburanye yemera icaha. Kubwa rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye ubwo busambanyi bwakozwe kugenekerezo ya 27 Ntwarante n'imbonera kure yakora mu nzu ku mutumba wa Rugunga muri komine Bubanza. Abavyeyi siho bari ngo bari bagiye ku mirimo igihe umwana w'umwigeme w'imyaka 12 yari wenyene mu nzu ari kumwe n'umukozi wo mu nzu. Hari mu gihe c'ibibazo ngo bamusize mu nzu, uwo mukozi wo mu nzu aca aramusamanya ku nguvu. Niko abanye bigana imbere sentare irakoze yaboranye yemera icara aranasaba ikigongwe. Uti naryamitse uwo mukobwa ukiragonca namufata ku nguvu. Niko yemeje mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye kugenekerezo ya 29 Ntwarante. Wasambanijwe nubwo yaramerewe nabi ntiyari yubahutse kuvuga uwamugiriye nabi kuko yari yamuteye ubwoba. Abaforoma nibo babonye vyabaye mu gihe ajanwa ku ivuriro kuvurwa n'abavyeyi biwe, maze amaze gutabaza ababwira ko yumva ububabare. Yarateye ubwoba uwo yasambanijwe. Nubwo rero yumva ububabare yari hanganye ntiyavuga ubwo bubabare ku bavyeyi babo. Yagiye kuvuga iyo ngorane amaze gushikanwa ku bitaro aho yari ajanywe kuvurwa. Niko umwe mu muryango yashikirije. Uwo yakoze ubwo busambanyi aciro gufunga imyaka 10 no kuriha imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi y'indeshi y'akababaro nk'uko amakuru dukura ngaho mu ntara y'Ububanza abivuga. Nimwe kandi ibujumburaho inkurikizi z'ikena ry'igitoro zabaye umurengera.
mu bijanye no kwiyunguruza haheze indwi zitatu kwiyunguruza ku mugwa mukuru w'ubutunzi vyazingamye bitumwa nuko igitoro cabaye gikenye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi baja kunyweshereza amazutu ku bituro vy'imiduga. Abantu barindira ko abapolisi bagaragaza gushira ibintu ku rutonde mu kugabana amabisi makeya aba ashitse ku gituro c'imiduga ija mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abantu bari ku mirongo miremire cane barindira imodoka batazi iyo zizanana. Igihe c'isaha 9 z'umuhingamo abantu baje mu Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Mutakura n'ahandi batonze imirongo n'umwiheburo barindiriye bisi. Imiduga iza kamwe kamwe. Abapolisi baguma bagerageza gushira ku rutonde abantu bashavuye cane bikavugwa n'ingenzi. Ku mirongo abantu usanga bariko baraganira kuyo barimwo bibahanze bigatuma akanya kagenda. Biragiye kuva mu vyo turimwo ubona ko abategetsi atana kimwe bariko barakora ngo batorere umuti ikibazo c'igitoro, bikavugwa n'umuvyeyi vyanka ko yirengagiza ayo abonye. Uti birumvikana ko ibituro bitagira imiduga itonze ku murongo ku masitasiyo y'abashoferi ntibazi ko bari bukironke uyu munsi canke ejo, bikavugwa n'uyundi akenye kwipakiza. Igiciro cyo kwinguruza kwibarabara rikuru RN3 Bujumbura Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu nk'akaroro cikwije ko 3500 y'amafaranga y'amarundi use dutanga 1010 mu gihe igiciro cyemewe n'amategeko ari 6500 by'amafaranga y'u Burundi bivugwa n'umudandaza agiye i Bujumbura ashavuye cyane. Uti n'ibiciro by'ibifungurwa harimwo ibiharage n'umuceri byaraduze igiciro kuva hasubiye gukena igitoro. Ibiharage bisa n'umuhondo vyahora bigurwa amafaranga 3400 bigurwa 4000. Ni ukuvuga ko ikiro kimwe caduza amafaranga 600 gushika mbere n'amajana 9. Umuceri waduze amafaranga 400 ku kiro. Birateye ubwoba nk'uko bivugwa n'umuntu aba mu Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura yidoga. Abo mu gisagara bavuga ko barambiwe nuko ibi bintu bimeze, bakaba bihebuye kubijanye no gusubira kubona ibintu bisubiriye mu buryo kubera ngo kubura uko bagira babona ko abategetsi bitabaraje ishinga. Aya rero niyo makuru yaragazwe ko muri kano kanya. Ushonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo utozushikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Muza TV. Imana iba hezagire.